Yesu nashinge cyane mwene data, amahoro y'Imana abane nawe. Ndafise message ngufi ntoya nipfuza yuko dusangira, ngendera ko ndagutumira tuzobane kuri uyu munsi wa Mungu, aho hariho message idasanzwe Imana yampaye kuyishikiriza abantu b'Imana. Hambavuye kubashikiriza tunabasengere kugira ngo bashobore kuba muri yo. Ijambo ry'Imana ryaraje kuri jewe riravugana nanje, rirambwira yuko umuryango wose, famiye yose, igikorwa cyose, kibanza runaka umuntu aba arimwo mu muryango wiwe ategerezwa kuba umuntu bitwa umushibamyi mu muryango. Ijambo bitwa a watchman, umushibamyi. Sinzi ko ushobora kubitahura neza, ariko reka ngerageze gusigura gatoya. Umushibamyi n'umuntu Imana ishiraho kubw'abandi, n'umucunzi, n'umuntu abaho araba kurikirana ibintu byose, akemura ibibazo, araba jana ubutumwa, akemura ibintu mu buryo butandukanye. Umushibamyi ijambo ry'Imana twasomye muri Ezekiyeli igice cyaho ca gatatu uhereye ku murongo wa 16 y'ijambo ry'Imana ryaje riravuga ngo umwana w'umuntu enda kugize umushibamyi w'inzu ya Isirayeli. Umuryango wose utegerezwa kugira umushibamyi mu bintu byose. Ikintu ca mbere mutegerezwa kugira umuntu mu muryango iwanyu mu gihe hakenewe ubufasha bwerekeranye n'amafaranga canke ikindi kintu cyaco cyose, uyo muntu mukamuhanga amaso canke se akaba inyishu mu buryo runaka. Mu gihe hakenewe intervention runaka, uyo muntu agashobora kwintervena. Mu gihe hakenewe umushibamyi w'amasengesho, ahagarara kubw'umuryango, ahagarara kubwa famiye, ahagarara kubw'umuryango wose, akawuduza hejuru, umuryango wose agahangana n'ubushobozi bw'umwijima wa bwaraboshe n'imwihemu za karande n'ibintu byose biba bibosha umuryango. Umushibamyi wa famiye mu buryo bw'imwemu agahangana nabyo. Umuntu arakeneye kuba umushibamyi cyangwa se arakeneye umushibamyi, a watchman, mu bintu byose bitandukanye. Hari ijambo ry'Imana nariko ndasoma mu kanya aho muri Luka ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nuko mu kwezi kwa gatandatu Uhoraho arungika marayika Gabriel kugira ngo aze kuba igisubizo, azane inyishu. Marayika Gabriel no marayika adapfa kumanuka, ariko amanuka igihe cyose azanye inyishu n'igisubizo. Ndagusengeye, hari ubundi butabazi Imana yashizeho muri atmosphere. Ndagutumye kuri uyu wa Mungu, ndagusengeye ngo ntuzosibe. Imana yo mwijuri gufasha, tumira mugenzi wawe, tumira inshuti zawe. Hari ubundi butabazi, kandi uyu mushibamyi nta wundi ni wewe. Nzoba ndiko ndavuga ibimenyetso vyerekana umushibamyi, nzoba ndiko ndavuga igituma umuryango wose ukeneye umushibamyi, watchman. Nzoba ndiko ndavuga igituma inyungu y'umushibamyi, n'ukuntu abantu bamwe na bamwe arabashibamyi bo mu miryango iwabo ariko batabizi. Nzokwerekana ibimenyetso, mvuge nuko umushibamyi abameze, hanyuma tunasengere n'abantu tubakomeze, kuko hari ibintu byinshi bigenda biremera abantu, n'ibindi bintu bigenda biba ku bantu, abantu ntibatahura igituma, ntibamenye n'impamvu. Hari ibintu byinshi cyane uzomenya. Nimba wari uhagaze mu muryango hari ibintu bitaruguruka, hari ibintu bikeneye kuguruka kandi biciye kuri wewe, reka guhanga amaso abandi, reka kuvuga ngo ikibazo kibaye mu muryango gikemurwa na naki nibi. Imana irashobora kugukoresha nawe. Come, I invite you this Sunday, uyu munsi wa Mungu, Imana izokora ibitangaza n'ibimenyetso. Ni muri Repentance, haruguru ya Eglise Pentecote kwijabe, ukidugana Avenue de la Mort, akabarara kambere ushikira ko kiburyo bwawe nako nyene cukata. Abenshi barakunda kumbaza adresse, reka ngene ndayivuze ndayisubiremo kandi muri Repentance kwijabe, haruguru ya Eglise Pentecote na hangwa, ukidugana Avenue de la Mort gatoya cyangwa se Avenue de l'Imprimerie, munsi yaho hakorera ibiro vya Setemu, ariko uyu munsi hakorera Obuha. Ukidugana ku kabarabara, iryo barabara rya Avenue de la Mort cyangwa se Avenue de l'Imprimerie, akabarabara kambere ushikira ko kiburyo bwawe k'ivyondo, nako nyene ucukatiramwo uba washitse naho nye muri Repentance kwijabe. Karibu rero, mwami Yesu akugire neza. Nzoba ndiko ndavuga ku bintu bikomeye, kandi sinzobivuga ko gusa, nzoba ndiko ndafata umwanya wo gusengera abantu. Nimba ubona ibintu byinshi, abantu benshi baguhanga amaso, nimba ubona difficulties zitandukanye ziza mu buzima bwawe, hari igituma, hari impamvu, I'll be praying for you. Kandi hari ubundi butabazi budasanzwe bwihuse Imana yanyeretse muri kuno kwezi kwa gatandatu, kandi igomba guhereza ubuzima bw'abantu. You're welcome. Mwami Yesu aguhezagire cyane.